Turabasuhuje turabahaye ikaze mwese bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muherereye mu makungu ya kure. Ibintu birabandanya gufata indi ntera, birabandanya kuyangara. Ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye bariko barakora ijya nino, bagaca hejuru bagaca hasi. Varisito agomba gutembagazwa. Dosiyo ya General Alain Guillaume Bunyoni kumufata nabi aho agwariye mu bitaro, ivyo vyose ni ivyagiriji biriko biratosekaza bigatukisha izina rya Varisito Ndayishimiye. Abagenerali, akagwi k'abagenero batandukanye bariko baravuga ko bagomba gukora ibishoboka vyose kugira ngo General Alain Guillaume Bunyoni abandanye ava mw'iryo bohero. Bunyoni araremvye, aragwaye, amagara aramukitse, naho hari agakuru keza kavuga ko hari igihe atora agahengwe ariko arasubira akaremba bivanye nuko Varisito Ndayishimiye yanse ko aja kwivuza. Kumwankira ko ajanwa kwivuza ni bimwe mu biriboneka ko Varisito Ndayishimiye afise umugambi ukomeye cyane, umugambi wo kugandagura General Alain Guillaume Bunyoni. Ivyo nivyo bamwe mu bagenerale bagendanire Bunyoni, inshuti abagenzi ba General Alain Guillaume Bunyoni batifuza ko yogandagurwa, naho bamufunze bakamuta mw'ibohero. Kumuta mw'ibohero rero bakamuboha bakamufunga vyo ngo ntabwo byo abagenero ngo bagomba kuvyihanganira bakarenza ko, ariko ivyo gusubira inyuma akarenza ko ashaka kumugandagura, ivyo nivyo vyatanguye kuzamura impari zikomeye cyane hagati muri abo bagenero. Muri aka kanya rero ivyo vyose Varisito Ndayishimiye akaba atifuza kuba yobihagarika canke ngo ahebe uwo mugambi afise wo kugandagura General Alain Guillaume Bunyoni. N'ingorane, impari, indyane zikomakomeye cane ziriko ziravugwa ngaho muri ako kagwi k'abagenero. Muri aka kanya tubabwira aya makuru, abo bagabo bose baratekewe n'icoba, ariko akagwi k'abagenero ko karahiye kararengwa. Varisito Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe Angelina Ndayishimiye abo bagomba gukomborwa. Kubakombora rero ni ukudasubira kumuha manda yindi canke ikindi kiringo mu mwaka uza, umwaka buca tujamo umwaka w'ibihumbi 2026. Ivyo vyose biriko biraba Colonel Reveriyano Ndikuriyo afatanije n'ako kagwi k'abagenero, akagwi gashaka gukura Varisito Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe. Abo nabo barabona ko atabindi bagomba gukora n'ugushaka ukungene bikiza abo bariko barabagwanya. Mu babagwanya harimo Colonel Reveriyano Ndikuriyo ashaka kuja muri ico kibanza c'umukuru w'igihugu, akaba ari we atwara igihugu. Nyamara abandi nabo bakaba babona ko Reveriyano Ndikuriyo mu gihe yoja muri ico kibanza, ico kibanza kiriko kiraba isibaniro, kuko ntago bipfuza ko Varisito Ndayishimiye bandanya akigumamwo, kandi nawe ntiyipfuza ko hari uyundi iyo kijamwo. Izo mpari zose rero zibandanya kuvugwa muri buno butegetsi, bikaboneka ko bishobora gukwega akarambaraye ngaha mu gihugu, ibintu bishobora kuyangara mu gihe baba bariko baragwanira ubutegetsi, bariko baragwanira ivyo bibanza bikomakomeye, ibibanza vy'iteka ngaha mu gihugu. Abatari bake barabona ko ibintu bigomba gusubira gutunganywa neza, Angelina Ndayishimiye agakugwa, kuko ngo niwe afata ingingo zikomeye cyane muri buno butegetsi, kandi gufatira abagenerali ingingo wowe utarageze no ku ipeti rya majoro ni ikibazo gikomeye cyane kiriko kiratuma abo bagabo bacanacanamwo, indyane ziduga gusumba uko vyahora ngaha mu gihugu c'u Burundi.
tuve kuri iyo nkuru, abapolisi bo mu mabarabara baragirizwa n'abanyagihugu cane cane abunguruza canke abanyonga imiduga, amapikipiki, barabagiriza ko babatoza amahera menshi, amahera atagira ibitasi, kandi ayo mahera akaba ata hantu amwe agiye yanditse mu mabwirizwa n'amategeko agenga atwara igihugu cacu c'u Burundi. Bakavuga ko rero ivyo ari ibiturire. Ivyo biturire rero bacibwa canke bakwa n'abapolisi bo mu mabarabara, abanyagihugu, abashoferi bakaba bariko bariyamiriza basaba ko vyohagarara kugira ngo hafatwe ku neza y'abanyagihugu. Bavuga ko uko kurihisha amahera menshi bituma n'abanyonga imiduga n'amapikipiki nabo baca barihisha abanyagihugu, ingenzi amahera menshi gusumba kuduga, kuko nyine nabo baba bariko bararondera ajya baba barishe abapolisi baba babatoje kandi bitarekuriwe n'amategeko, bico bigatuma ubuzima buzimba bugaduga gusumba uko vyahora ngaha mu gihugu, bivanye n'abo bapolisi babandanya kurihisha abanyonga imiduga amahera atagira ibitasi kandi nta naho yanditse. N'ingorane zikomakomeye cyane, hatagize igikorwa, hatagize ikigigwa n'ubutegetsi, biraboneka ko bishobora kubandanya gusumba uko vyahora. Abo bapolisi ayo mahera bakayishirira ku mufuko, bakayacisha kuw'inyuma, ntace yinjira mu kigega ca leta ngo aje gusahiriza ubutunzi bw'igihugu, narirya abategetsi baba bariko baravuga ko ibintu bibandanya kuzimba no kuduga ngaha mu gihugu c'u Burundi. Haribazwa rero ikintu gishobora gukorwa kugira ngo izo ngingo mwene nk'izo zihinduke. Abajejwe, abatwara igipolisi, abajejwe igisata c'ingenzi bokagombye gukorana kugira ngo ivyo bice bihagarara. Nayo kandi ngo kugwiza umwimbu bizokwama ari umugani mu gihe ngaha mu gihugu c'u Burundi kuronka umwavu, kuronka ifumbire mvaruganda ari bikiri ingorane. Ivyo rero n'ubutegetsi buvuga ko bugomba kugwiza umwimbu, navyo bagomba kuzovyitega ko bizoguma ari umugani, kuko bidashobora kugerwako canke gushikwako mu gihe n'ifumbire yaciye ibura. Abanyagihugu barabandanya kwidoga ko rero bataronswa ifumbire, kandi ko baca bariha amafaranga y'ifumbire ariko ntibashikire ko ku gihe. Ugasanga isezo yo gutera ibihingwa, ibitegwa biratewe, ariko kugira ngo bazoronswe ifumbire bikaba ingorane kuri abo banyagihugu. Ntibace bayironka nk'uko bategerezwa kuyironka, ntibayironke ku gihe, bakayironswa ibitegwa vyabo vyarahejeje kononekara. Ivyo bituma n'umwimbu utagwira nk'uko vyakwiye kuba umwimbu ugwizwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ibintu birabandanya gukomera cyane, n'ingorane zikomeye, ntihazwi ikigomba kugirwa canke ikigomba gukorwa kugira ngo abategetsi b'igihugu cacu c'u Burundi batungane ico gisata. Ico gisata rero biraboneka ko kibandanya kononekara no kudatunganwa neza, kandi arico gisata c'ingenzi c'ingirakamaro igihugu cacu cubakiyeko. Abanyagihugu batariye, bataronse ivyo bafungura, ico gihe no kubatwara bizoba bizimvye. Ntabwo ubutegetsi buzohava bubishobora gutwara igihugu c'abanyagihugu bashonje badafise ico bafungura. Ibintu birabandanya gukomera cyane, ibintu birabandanya kuba ingorane ku benegihugu ndetse no ku bandi bose bashika bagendera kino gihugu cacu c'u Burundi. Batabare abanyagihugu, batabare abenegihugu,
kuko barafise vyinshi barondera, barafise vyinshi bakenera kandi batabonera igihe. Wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke ugafyonda sabone niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, hama ugaca uja ngaha iburyo ugafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya. Salama ego bikazoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka nagahwane ndabikebanuye naho ubutaha.